Ikaze bakuzi ba Rock Media bakuzi ibiganiro ca Rock Sports ni wa mwanya mwiza w'ibiganiro ca Rock Sports kuri uno munsi wa gatanu ni Rock Sports iba ije kudufasha kwinjira muri weekend cyangwa kurangiza indwi twinjira muri weekend ubona ko bamwe mbere basanzwe batangura na weekend ku munsi wa gatanu ni kuri uno munsi wa gatanu rero igenekerezo ni irya 19 Nyakanga 2025 ikiganiro ca Rock Sports cyo kuganira ku makuru inkino atandukanye ariko uno munsi tukaba tuza guhagarara hano mu gihugu cacu c'u Burundi ni amakuru inkino ko avuga no mu Burundi tuza guhagarara ko ni muri za nkino mpuzamakungu ku mugabane wa Afrika CAF Confederations Cup ndetse na CAF Champions League zigiye kugaruka hano mu gihugu c'u Burundi nyuma y'imyaka myinshi cyane tutariko turazibona ubona ko ni ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana ku munsi wa gatandatu ni muri CAF Confederations Cup uno mugwa Flambeau du Centre kuva mu ntara Gitega uzoba wakiye umugwa Al-Aqdad kuva mu gihugu ca Libya ubona ko umugwa amaze kuba ushika hano mu Burundi tuza kuvugana ko ibitari bike ku munsi w'Imana y'igeno waranye nizobiri yinjiye muri CAF Champions League ni kuri Stade Intwari ni ikiganiro c'inkino kandi tuza kuca no kuri Basketball League B igiye kugaruka muri no weekend ni jewe Anelo Hisdongozi ndi kumwe na mugenzi wanje Rwigwa Enedakde reka ndamuramutse reka ndamutse Loris tufashanya gushikiriza kino kiganiro ndamutse namwe bwe muko muradukurikirana kumbonesha kuri ya Rock Media na cancane mu kiganiro ca Rock Sport reka tumire amateka gato duheze tugaruke ni doniro ry'igani nkuko musanzwe bimenyereye mwibanki BCAB twamana bishasha ingurane prescolaire isomero iratanga uko umwaka utashe ni banki yanyu BCAB ikaronswa uwo wese afite konti muri BCAB kandi ayembwa ku kwezi abo bita mu gifaransa les salariés ingurane prescolaire isomero uturusho twayo nutuwe dushigikira mu kurungika abana ku ishuri ukubaronsa amahera y'ishuri minerval imyambaro y'ishuri hamwe n'ibindi murashobora guca mwibaza muti mbega ingurane prescolaire isomero irihwa gute ingurane prescolaire isomero muri BCAB irihwa mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna ugereranije n'ahandi ntimutangwe rero nyaragasa iyo ngurane prescolaire isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 14 mu kakaro gushika ku igenekerezo rya 10 gitugutu mwaka wa 2025 twashaka tubibutse ko ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza ariko ni banki ikorana n'ibisata byose shika mu iterambere na BCAB twamaze ko tugaruka twamaze kuba twinjira mu idonido y'iganiro cacu nuno munsi ku munsi wa gatanu ubona ko n'umugwa Flambeau du Centre bari batuganije ikiganiro ku banditsi ndetse n'abamenyesha makuru ari kuri Stade Intwari ubona ko n'umugwi wariko uramenyesha imyiteguro ingene witeguriye urukino rwo ku munsi wejo n'umugwi bahura n'umugwi wa Al-Aqdad kuva mu gihugu ca Libya ubona ko n'urukino tazuba bworoshe na gato muri CAF Champions League nibaza ko havugiwe ibitari bike ku ruhande rwa Flambeau du Centre ndetse no ku ruhande rw'aba adversaire babo ku munsi w'ejo baje kubona abanyene bavuga ibitari bike ubona ko ari urukino ruzoba rurindiriwe cyane ari urukino umugwa wa Flambeau du Centre witeguriye ari no rukino umugwa wa Al-Aqdad nawo nyene washoboye kwitegurira mbere cyane reka Dahre nibaza ko yari yakubitiye kuri Stade Intwari muri ico kiganiro atubwire uko byari byifashe ni kuri Stade Intwari nkuko tutari dusanzwe tubimenyereye muri kino gihe kubona conference de presse d'avant match ni ibintu bidakunze kuba ariko nibaza ko ari ikintu ciza cyane gose kumenyesha abasanzwe bakurikirana umugwi abasanzwe abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange kungene imigwi iri kuritegura kwakira match zikomakomeye nk'izi nibaza yuko ari etape ikomeye cyane gose kandi bishobotse ko nabandanya muri Primus League naho nyene nibaza ko byo bari vyiza cyane gose twoba ariko turagera ku rundi rugero turiko turashikana ku rundi rugero umupira w'amaguru hano iwacu mu Burundi ikindi nibaza nuko ni Flambeau du Centre nkuko twananishikiye muri twavuga muri conference de presse bari bashoboye kugirisha ni Flambeau du Centre ubona yuko ifite icizere yuko ishobora gutana amanota 3 na kare yuko twavuga ko match retour izosanzwe izobera muri Libya ni Libya novuga yuko bataronse n'umwanya munini wo kwimenyereza kuri twavuga kuri Stade Intwari ikindi naco ni coach wa Libya avuga yuko abakinyi baje ariko baba bagifise uburuhe ukiri bukeyi ariko nibaza yuko navyo nyene ku munsi w'ejo bazoba bashitse bari fit
nibaza yuko nico kintu Flambeau du Centre izobe isumbije cyane cyane twavuga equipe ya Al Akdar. Ikindi naco tuzoba tubasumbije cyane gose nuko tuzoba turi ku kibuga iwacu, ni ku kibuga iwacu Stade Intwari. Twari tumaze igihe kitari gito bivuze yuko twaba dushikana imyaka ishika kuri 5 tutakira indi migwi ku kibuga Stade Intwari situambeshi. Kandi nibaza yuko n'abarundi bose s'abanyagitega gusa s'abakunzi ba Flambeau du Centre, nibaza yuko ari abarundi bose bagiye kuza gushikira umugwi nka Flambeau du Centre, kubera nuzoburi kuraserukira ntara ya Gitega gusa, ni kuzoburi kuraserukira abakunzi bayo, nuzoburi igihugu c'u Burundi muri izi nkino zizoba zigiye zihuza muri CAF Champions League. Nibaza yuko ni coach yagerageje kwerekana yuko umugwi wa Flambeau du Centre muri aka kanya nta blessure nimwe muri aka kanya bafise, kandi nibaza yuko ni ikintu ciza. Ni Flambeau du Centre yari maze imisi two turabibona muri Premier League ihagaze neza, ni twavuga yuko n'ama victoire imatch zine imaze gukina ni n'ama victoire nyene 4 victoire nyene, nibaza ko ari ikintu ciza gose. Ikindi naco urabona yuko n'abakinyi ni capitaine wa Flambeau du Centre nawe nyene yerekanye ko muri vestiaire basanzwe bameze neza, kandi turashobora gushobora kuvyumviriza nibaza muri interview. Umugabo turindije ivyo bavuze muri interview, eske ikizere no musinzi b'abanyabakinyi tumaze imisi tubona muri entraînement, ikizere kiri hariko n'umugwa Flambeau du Centre ushobora kuza ukabikora? Ikizere ca mbere jewe novuga yuko cagabanutse cyane gose, ndiko nimviriza amajambo coach yagiye avuga yuko bataronse umwanya wo kugira ama video d'analyse ya equipe ya Al Akdar. Nibaza yuko ari ikintu video d'analyse ajya ni ikintu kiba kiri essentiel cyane gose kuri equipe mugiye guhura na kare cyane, ubona ko iyi migwi iwacu usanga itamenyeranye, ariko kugira ka video d'analyse nibaza yuko ari ikintu ciza cyane gose ku bakinyi kumenya tugiye guhura n'abandi, eske bataka gute badefanda gute, kugira ushobore kugira in certain point of view kuri iyo equipe mugiye guhura. Nibaza yuko ari ikintu ca mbere coach wa Al Akdar nawe yashoboye gukorera ko cyane gose. Muri interview yashoboye gutanga yerekanye yuko yakurikiranye amaze gukurikirana Flambeau du Centre kuva itangura. Nibaza ko ari ikintu ciza cyane gose, ni novuga yuko ari nota rimwe kuri coach wa Al Akdar ashoboye kuzasumbya Flambeau du Centre. Flambeau du Centre yavuze yuko atashoboye kuronka ama video entière, ariko yaronse du séquence duto. Nibaza yuko ari cyo kintu ca mbere tugiye bagiye baturusha. Mugabo ikintu nanje mpagarara ko ni ambiance yo kuri Stade Intwari. Umufana asanzwe ari umukinyi tuvuga wa 12, ni ikintu ca mbere kizoza kidusahiriza cyane gose. Ikindi naco tugwe ni climat yiwacu bashoboye kwishima, abantu muri Libya bashoboye gushima climat yiwacu, bashoboye gushima twovuga na nature yo mu Burundi. Nibaza yuko navyo nyene biri favorable, ariko n'abarundi dusanzwe tumenyereye climat cyane gose kubasumbya. Hariya nibaza ko ari igihugu gisanzwe gishushe cyane gose par rapport yini wacu. Nibaza yuko natwe kumenyera climat iri frais no musi ntihakanye cyane, abo nyene nibaza ntihakanye cyane, ariko nibaza ko ni avantage kuri twebwe, kubona yuko twe turi acclimaté. Nuvuga ko turi acclimaté, turamenyereye iyi climat yiwacu. Nuvuga yuko nikindi kintu kiza kudusahiriza. Ikindi naco ni Stade Intwari, ni Flambeau du Centre maze kubakorera ama entraînement ashika kuri 2. Nibaza yuko ari ikintu naco nyene kiza kudusahiriza, kuko wo baza kubamenyereye iyi pelouse iwacu. Numva ko avuga ibintu byinshi, haje ko bavuga umumenyereza wo mugwa Flambeau du Centre, ukizigenza wo mugwa Flambeau du Centre, umumenyereza wo mugwa Al Akdar. Nibaza ko mu bunga bw'ijuma budushiriramo tukumviriza byo baje kuba bavuga, twumve ko eske ikizere kirahari kuri Flambeau du Centre. Eske no mugwa Al Akdar uje ufite ikizere cyinshi gusumba. Reka tubane twumvirize ivyaje kuba bivugwa muri kino kiganiro imbere yuko tugaruka tubandana no kumugwa Grenouille. Imyiteguro novuga ko pour iyi match nuko twari dukoze muri novi tugerageza kugaruka kushobora kudufasha suivant mu adversaire tuzohura no kumenya CAF Confederation Cup. Nuvuga ko imyiteguro muri novi, kandi kugizera yuko twakoze biza ko dushobora kusenza. Ikindi kibazo umukolega yaje kuvuga yuko umukoca mugenzi yaje kuvuga yuko urugendo rwarabagoye, nivyo muhejeje gukina nibaza ko muzoja kukino gusubiriza urugendo rwabagoye. Mbega uri Flambeau urugendo mu muteguye gute kuja kuri rwa match retour? Urugendo cyamaze kumenya nta tike ndaho bamwe tumya tuzagera muri stade, cyamaze kumenya nuko le départ est fixé le mercredi au 24. Jeudi le 24. Icyo twemera ni kimwe, tuzaza kwitanga n'ingufu zacu zose n'ubwenge bwacu bishoboka
kizovamo bazaba cyo twakoreye tuba turi kumwe cyo turasaba gusa kuza kudushyigikira mugaco twemera ko tuzitanga n'ingufu zacu n'umutima wacu wose kugira ngo dushobore kwitwara neza kuri no make yacu ya mbere tugiye. Ku ruhande rw'abakinnyi nubwo yuko ambiance imeze neza kuko kugeza kuri uno mwanya abakinnyi bose barakomeye nta mukinnyi yagize imvune en plus de ça bari excité kuba ari match yacu ya mbere tuzokinira imbere y'abakunzi bacu kandi ikindi kintu kitumotiva kandi kidusunika nuko tutifuza kuba ekipe ya mbere itsindiwe ngaha. Mwebwe ntakizigenza muri vestiaire niko mukora gute kuri mentalité y'abakinnyi kugira ngo mbure koko iryo hanyuma mufise muze murishikira. No kuri urwo ruhande umva ivyo akenshi ni hariho ibintu abakoca bakora uburongozi bukora mugabo nk'abakinnyi muri rusangi dufise ihangiro nk'uko koca yabivuze ubwa mbere muri première participation yacu twararenganye tour ya mbere ubu objectif kwanza ya mbere no kurenganya tour ya mbere hama ni tour ya kabiri kugira ngo turabe ko twoshika muri phase de poule iyo niyo motivation dufise nico kidusunika cyane cyane. Igisigaye murumva ko bose novuga ngo bahamagarira abakunzi ba sport abakunzi b'inkino muri rusange kugira ngo baze gushikira ino migwi yacu si Flambeau du Centre gusa ni na Aigle Noir tuje gushika ko Aigle Noir n'umugwi wa Asas Djibouti nawe nyene bamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi ku munsi w'ejo nako Aigle Noir nawe nyene maze iminsi iri kuyakorera imyimenyerezo hano kuri Stade Intwari ubona ko ni Aigle Noir yagerageje uburyo bwose bushoboka kugira ngo novuga ngo uno munsi abakunzi bazo bari benshi kuri Stade Intwari bari disponible amatike ya gusa Fondation Parks yarafu disponible amatike ashika ku 5,000 ya gusa twarabonye n'abandi bagwiza tunga bamwe benshi cyane Yusufu Nyange ya disponible amatike ashika ku 1,100 yatanze uko aratanga nandi matike yakije muri Akeza Sports nandi matike menshi cyane yagiye aracishwa hirya no hino agabirwa abantu harako bitegekanije ko umugwi wa Aigle Noir Stade Intwari izoya kubisika nzima ku munsi w'Imana. Nibaza yuko umugwi wa Aigle Noir ari wariteguriye cyane Champions League wariteguriye cyane Champions League uragiye kuraba uko bamaze kiringo kingana n'ukwezi muri Afrique du Sud ubona yuko ari kiringo cy'ukwezi cyagiye kiba novuga ko cyagiye kiba amatest menshi gose amatest menshi gora n'imigwi hari muri Afrique du Sud dusanzwe tuzi yuko ari imigwi ikomakomeye ngahanye ku mugabane wa Afrika imigwi usanzwe imenyereye cyane ama competition ya Champions League kanaba yaba na Confederation kandi ukabona yuko ni Aigle Noir kuva ivuye muri Champions League nayo nyene iri kiritwara neza ajya hanye tuvuze yuko hagi umutavyi wa neza tumonera mu gukenyera umuntu niyo bayihenze ni Aigle Noir vraiment uri kuraba préparation bagiye bakora inguvu ariko barashiramwo ubona yuko kandi ni n'umugwe muri Djibouti dusanzwe tuvuga ati ibihugu byo muri Djibouti bijyanye ni bikomeye cyane gose nk'ibihugu byo muri Libya par rapport n'imigwe muri Libya nibaza yuko ni Aigle Noir irafise ikizere kinini cyane gose kubona iza gutahukana amanota 3 narijya turi mu Burundi twaheruka kwitabira inkino zo kuri Stade Intwari kera nibaza yuko nisinzi ry'abarundi nibaza yuko tuzoba twasitukanye niyo nka tuje gushikira imigwi yacu ije kudukinira ngahanye mu Burundi narijya yuko azoba ari avantage cyane gose azoba ari avantage gukura amanota 3 facilement ku kibuga iwanyu nibaza yuko ari avantage kuri tournoi igenda ibandanye cyane gose kandi nibaza yuko atari ikintu kiba coroshigiye kuraba si agiye gukenera ku yindi terrain usanga yushitseyo ni twavuga yuko ni un jour d'avant match ushika kenshi bivanye n'uburyo ama equipe wacu afise ni gakuzobona yuko umugwi ushika ahantu bigende neza facilement Euro Sescare kenshi niga kusanga bafise amahera yo mu kuja mu mahoteli yo kuri aeroport usanga baba oblige kurindira amasari 3-4 mu kurondera iyindi vol nibaza yuko ari ibintu bigenda biruhusha abakinnyi ariko nibaza yuko nk'umugwi wa Aigle Noir babitorera umuti facilement bivanye n'uburyo bemvestisamo kandi urumva ni ibintu bizoba biriko birafusayirizana cyane kubandanya dutera imbere muri competition ya Champions League. Novuga ngo haje no kuba hasoka inkuru nziza cyane kuri CAF yaje kumenyesha ko novuga ngo baje ko baduza ama prime canke ama bonus ama prime ku migwi iri kuri participa uno munsi kuko umugwi umwe bagiye kuza barawuha umugwi participation ni $50,000 bivuga ngo ubaye elimine ntushoye kuja muri phase no groupe muri phase kurikira naho nyene ni $50,000 wana ko ni no mugwa Flambeau du Centre uno munsi ushobora kuba umaze kwandikisha amafaranga agera kuri $100,000 wana ko ni augmentation ya 40% ku ma prime ahora atangwa mu mwaka weze uno munsi niwo umugwa Flambeau du Centre washobora kuba qualifier ukaja muri phase no groupe nibaza ko ibe ku mugwa mu Burundi tuberuka kera cyane
uzoba uronse prime Nibaza ko ya tuberuka 400 uravuga ko tuberuka kuri Vitaro niyo yigeze gushika kure cyane muri CAF Confederation Cup nibaza ko atari ubuvuba yego naho nyine hari igihe kinini cyane rwose nibaza yuko yego Aigle Noir niyo byakunda ikaja muri phase de groupe izoba ironse $700,000 urabona ko ni amafaranga menshi no CAF iriko irashira muri CAF Confederation Cup ndetse no muri CAF Champions League. Est-ce que uno munsi twamaze kuvuga mu guba muri Djibouti nta nivufse kuri Aigle Noir tubiravye cycle papier twamaze kuvuga umugwa wo muri Libya. Est-ce que twokwitega ko ino migwi ibiri umwe dushobora kubona ugiye muri phase de groupe? Nibaza yuko cyane jewe ndaha amahirwe cyane gose umugwi wa Aigle Noir ndaha amahirwe cyane gose umugwi wa Aigle Noir ati kubera ko amahirwe imeshi cyane umugwi wa Aigle Noir ndaha amahirwe cyane gose uravye preparation ariko ndabivuga uravye preparation kandi uravye n'umugwi bagiye guhura n'umugwi utarandika amateka menshi cyane ugiye kuraba umugwi wa SAS Djibouti umugwi utarandika amateka cyane gose ngaha muri Afrika sico kimwe n'imigwi yo muri Libya imigwi yo muri Libya ugiye kuraba ugeranije Flambeau du Centre umugwi bagiye guhura n'umugwi uba warabaye wa kabiri umugwi uba warabaye wa kabiri muri championnat yahari iwabo nibaza yuko ari ikintu kigenda kiba gifise niveau iri hejuru cyane gose kuri championnat iwacu ya Premier League nibaza yuko kandi Flambeau du Centre ugiye kuraba na preparation bakoze sinibaza yuko igiye kuraba imigwi yahari muri Libya Jerame ndaraba nishikiye muri festival ntaravye mayo zabo nashoye kuraba yuko imigwi yo muri Libya isanzwe ifise sponsor ya Adidas ajya kugira umugwi ushobora kugira sponsor ya Adidas nuko umugwi uba ndovwa structurellement uba wubatse neza cyane gose ivyo kuba wubatse neza cyane gose navyo ni ibintu byinshi babikenewe ariko ikintu cambere cyose novuga yuko dufitiye kwa mahirwe cyane gose gishobora kudupropulsa cyane gose na manota 3 tutegezwe kuronderera ngaha kuri STADE INTWARI ibintu tutaheruka vuba kuronkera amanota 3 kuri STADE INTWARI baza yuko ari ikintu kizodupropulsa cyane gose si tuzogenda kwa kigwa nawo bakazotwakira muri wabo kurondera egalite urumva ni ikintu kizoba kidufashije cyane gose gupasa facilement kandi natwebwe nibaza ko pression iri kuri ruhande rw'iwacu cyane gose iri pression iri kuhande rw'iwacu ati kuki ni pression iri kuhande rw'iwacu kandi twe twakira urukino rwa mbere urukino rwa mbere tegezo ko ufise pression uvuga ati jewe burya ntatsinze hari iwabo hoho nta nico nzobangiye kuyagara cyane uzi uko abafana b'Abarundi tari abantu bakunda kuvoyager cyane gose bagenda gushikira imigwi yabo urumva ni ikintu n'amanota aduvuye ko facilement nibaza yuko Aigle Noir ndayiha amahirwe ariko na Flambeau du Centre icizere kirahari kubona ishobora gushika kure ego tuve kuri football tuve muri CAF Confederation Cup tuve kuri CAF Champions League ariko tubatumire muze muri benshi gushikira imigwi yacu ni ku munsi w'ejo wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana ku munsi w'ejo wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana nyene ku bakunzi ba basketball tuzoba turi muri Ligue B navuga ngo ni Ligue B ko nyene yari imaze igihe kinini cyane itari kwiraba hano mu Burundi imyaka igera kuri 4-5 ubona ko yari iheze tutariko turabona championnat Ligue B ku munsi w'ejo ije kuba igaruka hano mu gisagara ca Bujumbura ubona ko ni Ligue B muri ABB Association de Basketball de Bujumbura ubona ko ni inkino zitari nke zizoza kurangira mu kwezi novuga ngo uravyo kirangamisi bafise ubona ko inkino zizorangira mu kwezi kw'icumi ku magenekezo 25-26 uno musi ni Ligue B yaje kuba igaruka bitange ishusho tufate ko basketball ije kuba igira ishusho y'u Burundi no musi turazi ko basketball y'u Burundi iri kuri niveau abantu bose bayizi uno musi avec le retour ya Ligue B biduha image yayo novuga yuko ni image yo kugira novuga ni changement turindiriye muri VBL ni changement turindiriye abakinyi bahari turabazi tubabonye imyaka myinshi ntaba basubirira bari bagihari ntaba basubirira twovuga yuko twako turabona ubunye n'aba étranger benshi twako turabona muri imyaka baza gukina muri VBL ariko nibaza yuko iyi Ligue B ni Ligue B kandi irimo ama equipe menshi namwe ndaraba ni Ligue B irimo ama equipe ashobora gushika ku 200 ni agabuye ku ma conference abiri nkuko bariko ragira bamwe bazokina muri conference yo muri Nord abandi bazokina muri conference yo muri Sud nibaza yuko ni Ligue B izanye ishusho shasha yo muri VBL kandi nibaza ko n'ama equipe ikindi kintu cyanjyoheye nuko ubona yuko n'ama equipe ariko arakina azokina VBL asanzwe ariko arakina VBL afisemo n'ama academy yayo handa avuga za
New Star, ndavuga Urunani, ndavuga Dinamo. Ni ikintu ciza gose, ni ikintu ciza gose kubona yuko ayo ma equipe yemeye yiyumvira ku investisa cyane mu bajene kugira arabe yuko abakuru babo boronka basubirira. Kandi nibaza yuko ni ikintu twaruka kubona kera, twaberuka kuri ba Giberi benshi muri twebwe, nibaza ko benshi mu runganwe ruri inyuma yacu ntibashoboye kuraba Ligue B, ariko ubu nyene nibaza yuko bagiye kurikirana, bagiye kuraba amatana mashasha agiye kuvuka. Nibaza ko nayo ma equipe agiye kudetecta amatana mashasha azoreka arabona muri Ligue B, komsa bashoboye gukomeza ama equipe makuru novuga ni muri Ligue A. Ego urabona ko ni ku munsi w'ejo, ku munsi wa gatandatu, kuri inkino zizobera ku bibuga bibiri, ni Terrain Toyota kuri Conference Nord na Terrain Parquet. Hariho Conference Nord na Conference Sud. Ego Conference Nord ndetse na Conference Sud. Conference Nord ubona ko imwe yose kandi ishobora kuba ifise ama equipe agera kuri 10. urabona ko ni igisagara cya Bujumbura cyose. Harimo imigwi ivuye mu ntara ya Bubanza ndetse n'imigwi ivuye mu ntara ya kera ya Bubanza n'intara ya kera ya Bujumbura ya Cibitoki. Urabona ko ni intara yagutse ya Bujumbura. Umunsi naza ko ni imigwi myinshi, atuka imigwi 200. Hari abana benshi bazoba ko barakira mu kibuga uno munsi. Umugwi umwe wese uremeye gushira ku rutonde abakinyi bagera kuri 200. Urumva ko n'abakinyi amajana 4 baje gukina ino Ligue B. Antuka mu bana amajana 4 hari abakoci bazi kwakwikira neza, ntushobora kuburamo n'imiburiburi abana dufate NDZM yabo, dufate abana 40 beza bashaka kuintegra ama equipe akomeye no munsi. Ni suko integra gusa, ni development y'abana. Urabandanya bakurikirana, hariho twavuga intamba mu rugamba z'abana nazo nyene zirashobora guce zironkerako gutyo zigasubizwa novuga ku gihe gutyonye kugira n'abana kujya tuvuga yuko ubunye tutabona abantu bakina muri intamba mu rugamba ya basketball, tutabona abakinyi komsa bakomakomeye burya bagiye baguma muri iyo equipe. Ni gutyonye tuzoba tugiye turadevelopa abana, tubamenyereza gukina guserukira igihugu gutyo n'ama equipe twavuga yuko agiye akomakomeye adetecta amatana ashobore kuyakorerako. Ni n'abakoci baravuga ati hajyanye ba Giberi burya ntibavutse rimwe, ni abantu bakurikiranywe cyane gose, baraje barakina barabona muri baradetecta yuko bafise impano bakiri muri Ligue B, gutyo abakoci nabo bemera kubazana mu migwi yawo cyangwa bemera kubakurikiranira aho basanzwe hari. Ikindi kiryoshe nuko ni Ligue B ikabonekamo yuko harimo abakoci twavuga yuko basanzwe bakurikirana urwaruka. Ndavuga yuko basanzwe bakurikirana urwaruka kandi ni tuvuye no mu gihe cy'uburuhuko, ni benshi muri abo bana barasanzwe bari muri ayo academy ya basketball kugira babandanye baduza impano yabo muri basketball. Ninazo ko ari ikintu ciza cyane gose kuri basketball tugiye kuraba. Ni basketball tugiye kuzana iyindi shusho, nibaza nko mu myaka 2-3 iri imbere tugiye ni Ligue B ni abandanya tugiye kubona yuko basketball mu Burundi bujyanye sigwagwego tuko turayibonako, ahubwo ni vision izobiri hejuru cyane gose kurusha muri aka kanya. Reka nawe nyene tubatumire abakunzi ba basketball nkuko twakoze muri football, tubatumire kuri Terrain Parquet kuri Terrain Toyota ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo azoba ari kuva igihe cy'isaha 5 ndetse n'igihe cy'isaha 7. Ubona ko hazoba inkino 2 haba kuri Toyota cyangwa kuri Parquet, ariko ku yindi minsi ubona ko hazozaraba inkino 3 ku munsi, bivuga ngo igihe cy'isaha 3, igihe cy'isaha 5 n'igihe cy'isaha 7 kuri Terrain Parquet ndetse no kuri Terrain Toyota. Muze muri benshi gushikira ubwo gwaruka. Nibaza ko n'iganiro cyacu ko tukigarukiriza hano nyene. Reka nshimire mugenzi wanje ngurirwa Enedare twafashanyije kubashikiriza. Reka ndagushimira Riso, tuko turafashanya. Nshimira namwe bwiye bakunzi b'ikiganiro cyacu ca Look Media, ikiganiro cyacu ca Look Sport n'imbonesha kure yacu ya Look Media. Ndabatumira no kubandanya mudukurikirana, dufite ibiganiro byinshi. Yego mugire aho muba mwahwe naho utaha.